Hamwe abantu sinzi ko kubana gashavu canke ama emotion simpamwe abantu iyo bari kubabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereke abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke ngo none bakweretse wowe wakoze iki ufite inzego wewe wakoze iki c'est ama emotion ngo batwereke none wocugira iki wewe ufise uruhebe gukoresha kugira wasi none baza kwafata wewe waza kugira manda dare wewe ugira iki ubaraye no cyakoze iki mwana nukaguma utari kurabikora we ati mwishwe n'uwagize gute mu kirundo cy'ababa cyabitagwa iki ngiyo wishwe nuwo gukijije ubugowe hafite ubu ndashoboye ibintu ugira iki ucutanga imihoho hajya nico bashatse kubwira ijyane reflexion bijyane yabutise ati wewe ubona kutabikora kandi ukabona utobikora kandi ukacibona vyopfa inda have rero hazo wundi abikore niyo strategie de leadership universelle niyo ntukibohere mu bintu amabanga yose ujejwe kandi ubona yuko ibyo ariko yabikora kandi utabikoza atawundi aza kubikora kuva hejuru gushika hasi nimwe muhari ibyo mwategeza gukora mutabikoze nta wundi aza kubikora ni kudo opportunité nini uri mushikiranganje uri buramatari uri ndetse muri uwo mwanya uva ku mukuru w'igihugu uri mushikiranganje wa mbere uri utabikoze none bikorande abantu bararushije ahubwo cyane ahubwo sopebu yomenya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma abantu birirwa ku magroup ari kubaza igitoro naho ndangira barahwera bakiruka wari kuwa kabiri abuze arindira iminsi n'imisi abantu bararushe barahwereye mwaka wa 2025 urarangiye mwaka wa 2026 turatanguye dutunganyije iganiro ko twasohoye umwiwezo turavye ivyingene umwaka wa 2026 warukwiye kugenda umwaka wa 2025 heze hari ibibazo nyamukuru bigize imisi bihanze abarundi dusezeye bikiri kwa kundi ibyo twari tufise mu 2024 na 2023 na 2025 ubu rero turavuga tuti harageze ko ibibazo nyene tubona amahinduka hari ibivye biciro ntawe igarabisubiramo hari ivy'igitoro byo bisa n'ivyasubiye inyuma ubu abantu bararushije ahubwo cyane ahubwo sopebu yomenya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma abantu birirwa ku magroup ari kubaza igitoro naho ndangira barahwera bakiruka wari kuwa kabiri abuze arindira iminsi n'imisi abantu bararushe barahwereye sopebu tubateye akato tuti ibintu wabisubije inyuma ayo mafaranga yo tuko turashorera ibintu hanze cyari karakora umuntu agitahura dushora ibintu hanze hanyuma sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona ibintu bitumvikana hari ivy'amafaranga y'agaciro tubigaruka ibi bya produit de première nécessité ibi dadazo intuze vyankenerwa hanyuma ibijanye na consequence intuze mwese murabona yuko ngirugwaruka unyi amahirwe yose urabona bose ariko barahera bagenda bahera za nguvu zacu zose ziriko zigenda umengo ni competition wabantu bakubwira ati abavyeyi no guterereza gasubira tuti duterezanye wa muhungu baragiye nta bindi butwirirwa ubyukaraba ibijanye n'ibiro by'ama infrastructure iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu Kayaza barabimbagije jewe ndaviyamiza ko bijya bintu bidashoboka mugabo batwise abansi b'igihugu sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza nico gituma tutazigira dutinya kuko uko iminsi hera kugenda kuraboneka bijya jewe narabivuze bijya by'ijya soko ko baje kuimbaza ngo uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu urabona aho bigeze
ni ibintu byinshi ibi bya internet, ikibuga c'indege bango cyari kibije gusubirwamwo, urabona ingwara zikunda kugira hamwe by'ama infrastructure bikwereka ko igihugu kiriko kirazamuka ya mabatima ya leta, hariho zone économique spéciale yategeza kubakwa hajyanye imbe n'inyabibondo iwarubondo kugira abantu bazana imitahe uheruka banditse zone économique spéciale irihe ukabura ikibuga c'indege cyo cibugenda kimaze imyaka kimaze imyaka n'imyaka turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho n'ingorane ukabona yuko ubu neje bunari umusabe ngo kirango biratanguye kwihuta kijya cyari kwacuwatswe ke ubu turiko turabona ko bikenewe kujanye no kurwanya igiturire hari amaduho twari dusanga tugize imisi turiko turavugana yaraho hamwe yama yo muri za BRB amafaranga y'agaciro vya impanda byirukuma bivuga tukatuti none nyabuna mugabo mwarumvise iby'umushikiranganje w'ikigega ca leta ari bamushikiriza je ubwanje mu kiganiro natanze je bundi bijya bintu byo vya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavyinsister ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi u60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona hari ikibazo genda mwicare muravyo n'impuze n'ivyumvikana mu BJ miliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 500 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu nivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoroni sinzi ko umushikiranganje w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoroni ngire ubu niko twubifata nawe ari kakorera abakoroni rero nibaze yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu wabarume riko barayiboda ikinyoma kiyo kirakubitirwa akubuye ibyo twabigarutse ko kera ibi vyanaje sana gesa baza kwitwaza kwinshoro zinga ndabone kiya kiruhago cyari kiguye guhagarara kikavaho umuruho giteza abantu uravye umwanya abantu bari mibigoro umwanya bamara bagira iki bagashira ikintu kikanunuza abantu kikabatevya kagira gute ibi vy'amabiro y'amazoni amafaranga asohoka kurya s'il vous plaît amafaranga asohoka kurya akagenda uko bakayagabana kucyo miliyardi agenda ariko je ntero kama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement bibutse ikintu bita obey ingene cirirwa inyuma y'abantu gutoza amakora abantu bihwera basubira ayo mahera yeze gutoka aja mu kigega ca leta bakayigina kurya urashobora kubibaza bazi ko ari abantu amakora badana abantu bose amakora duka subira ijya rwa de finance ihindura amakoro ku mwaka utaje abantu bamahe naho abantu bari muri imprévisibilité fiscale tebwo amarwa yose aba yatowe n'ibiki rwa de finance yahindura ku mwaka ugabo uravye kandi amafaranga yasoka y'amazone ikagenda kurya dutangwe decentralisation hari ikintu rumwe turiko turavuga ibi hari mu ntuze ibi vyuko ibi vyawo niveau politique ndabigaruka ko furaje amatora igene yagenze ivyo nta ntibigaruka ko byarashatse kwerekana ko ari umugambi umwe watsinze donc waronse intsinzi uko vyagenze kose niko vyitwa ubu numwe nyene ubona biganje ni nta ihari ubu rero ibice bigenda gute umva ubu rero n'inzira zibiri tuzobona izi ntizirenga tuza kuba zibiri swate tadushikeyo canke dukira imwe no kuvuga ati ubu nitwe twiharije twenyene nta uri turi kumwe ubu rero tujya igihugu rero atacamira ni scenario canke ati ubu turafise igihugu rero nta uri karatugora reka tugisove tugira ama reforme nta udutangira kugira ama reforme dushatse tuvyura ibintu no mu bashina umugambo umuntu ubuza kurashinde ubunye bwe leta ze mu by'ubutunzi
zirya za Singapore zabaye kurya premier ministre amaze imyaka n'imyaka ari umugambwe umwe ari umugambwe utwaye imyaka 3 ngaje gucaragiye umva nizo scenario ubure twe tuzoja mu yihe tugira dukire cyane tugira dushikeyo kuzotwisha tukarayo kibi muri antwanize umurundi wese rategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka tugira dukire cyane bavuga tuti uburo niho barashaka kutuza mu ntuzewe n'imigabo twigije ubure tugira tukirye rero cyane tugira tugikize peut-être iyo rero mu ndongozi niho tuzoyibonera ivyo rero tubiteza amaso ubu niveau sécurité naho tubona ati binaka karere bibigira birahindagurika mu mutekano w'akarere tuvuga tutirifo gukoresha ubwitonzi n'ubumenyi bwinshi kugira turabe yuko izo ingaruka z'umutekano mu karere zitaremera uravye imigenderanire y'Uburundi na Kongo amashiramwe dusangiye iki mu by'ubutunzi ngaha niki bikabiragenda gutyo muri Kongo kumenya ati mbe muri iki gihe ibintu byogenda gute uko bigenda kose umubanyi wari wese umukuru cyangwa utamukunda umubanyi bagomara umubanyi hari amarwasyo historique biba musangiye niki hari ro mechanism biza kwamaho ku buryo ibintu byo gutatana ngo hama escalade ngo haduka intambara mu bihugu by'iwacu vyageseye mu by'ubukene na fragilité politique ibihugu byacu n'u Rwanda birashafise équilibre fragile au niveau interne ha mu bya reconciliation niki nibaza rero yuko bifise a luxe yo kwita mu ntambara hagati yavyo n'ibiki bizwa à sauvegarder la paix quelque soit ingene vyabigeze batageza kugura yuko amahoro yohaguma no muri kahise kumbure turiko twaregwa twagiye turabibona ingene abakuru Uburundi n'u Rwanda byanyu bibana mugabo hama haro de tension mugabo ifare voir ingene bagenda baragira ntuze de reconciliation twari byo tuyi naho takoze cyane mugabo turakuze twarabonye byinshi umubano wabagazana Habyarimana agenda wibuka umubano wabuya Habyarimana ndawibuka haraba de tension mugabo hama haro mechanism Jone deje bone mu kiganiro ndabivuga nti yuko mu 79 bagazegeza ko yagiye mu nama sommet français ya franco-africain i Kigali hakaberaho manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagaza kacava mu nama précipitamment ataha haraba tension mugabo ke bace barabwende bazohurira imuyinga bakabivugana na Habyarimana bakarati urafise impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda nawe urafise impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi attention twese tworekuriranira ibarajyogwa tubanira mu mahoro turayingene tubigira tubane mu mahoro c'était ça CPG yarabandanije ntibyabuza ko Kongo nawe n'u Burundi bwira attention mwa CPG kabandanye ni bene ivyo ya haute diplomatie abantu bamabara abanyene babigira uko n'ubundi ico gihe bacha bagira ico bita sommet sous régional z'imyaka ibiri 85 barahurira imuyinga barasubira kugurira ibutare après des ans 85 barahurira ingozi raho je me souviens 87 barahurira Cangugu meme n'igihe FPR iteye kuri uyo ya c'était à 90 harabaye rencontre ya Habyarimana nabo yajya ingozi muri 91 ati basi FPR n'ibiri kiragira gute ngigerageza ntihabe amfro iva mu Burundi ja mu Rwanda mwana tibwe urana dusangere reality nubwo FPR kiratera iva mu Buganda gerageza narakota bengozi onetera mwajetera ico kibarumvikana bo yaravuga ati okay nta mpunzi abanyarwanda zova mu Burundi ngo ze kugura indi forcide zitera muri ntuze bien sûr ça n'empêche pas ka nshaka kuja muri gufasha FPR ziva mu ngazi kagenda zica muri za Tanzania mugabo atafro direct era CPG ra continue CPG ra continue kandi ro Rwanda en crise kandi bagahura bakagira ivyo biganiro donc pour dire que la haute diplomatie sous régionale yamaho abantu ndi bariyarite ni mukogera meze mugabo les relations sont tellement profondes ziri mu kazi kubiza ashaka kugira ivyo rero ntibitatuvuga nta ntambara zikenewe mechanisme yo kuba irashoboka kamera cyo nakora vuga nti bemore ni bemore no kuvuga ikintu base tukivuga kiti hariho ibiheruka gutegurwa hari ibitabo bibiri bikomerwa gutegurwa de stabilisation macroéconomique n'igitabo ca cyo gwanya ibiturire stratégie de lutte contre la corruption
n'ibitabo nagenda kurikirana gose nibiki ndabibona byose ibirimo n'iki tusa yego byita ko biriko biragira biriko byari bitabo birimo bishobora kwirimo n'ama recommandation meza ne ico turiko turavuga rero mu mwaka wa 2026 dusaba kabisa cumvikana leta nuko kuvyukuri hariho ikintu bita ndabisura ngo politique formelle na politique informelle mu Burundi bitandukanye nk'umwiza nijoro no kuvuga formelle n'aya madokima teguwe twama mu madokima ama vision 2020 ivyereke rwanya ubukene CSRP ama PND y'urwanya ubukene hariho ivyo 2060 harayo ma strategy mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi none ivyo tuzoiva mu ryari urabona neza yuko igihugu ingwara kigowe nizo duteye akamu leta ndongozi mukuru w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiri ko birakorwa bikwiza guhagarara bwe ntushobora kuba uvuga ngo turiko turagira strategie de lutte contre la corruption ngo turiko turategura umugabo wa giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo umushikiranganje n'ikirata yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye muhagarara abari bakwiye kumushigikira nyene cyane kugira gutegwa tubikorere kukabona ngivyihuse none cyo turiko kigwanwa gute mugabo abantu bamaze imisi n'imisi gitega twicare uburyo umwanya dutegure strategie yo kwandika ivyo tuzoiva mu ryari amavizo kuma twandika ibitabo biriko bihinduye ubwa mbere ivyo 2020 na CSRP bava ngo ningo tubikoreshwa ngo n'abazungu ngo iki ngo yabivuye hanze ngo nibyo badutegeka ngo reka twitegurire ivyo iwacu plan national de développement ngaze guhindura iki ko yo twateguye nguma handi turana kuko anserete mucubona titi shema ibimeze gute urabona neza yuko hariho ibintu tuvuko biri badahindutse ntitugiye ko turatuma tuvuga ngo twerabuye amadokima ngo tuzoshikiyo tuja ntaho turiko turaja urabona ko hari abantu bavuga bati les individus d'abord donc muri kuva hacinya ko tuti les individus nimba ari projije nimba ari biki nimba ari byose les individus baronka iki bonyene ayo ndongozi n'ibiki ivyo wacu nibi ivyo biri imbere direct muracha kurikira tuti ubugambwe nawe ni bacu ni direct donc igihugu kiza kuba nk'ica gatatu cyo amapolisi agenda gute abanyagihugu ngo nabo bagenda nk'abakane bo mumayi windushiraho ikintu kikaza ivyo ngo bari nk'abakane dufate nk'impuze by'amazone sibyo ibi by'amazone amahera batanze amakuru n'ibiki bagira bo bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona mugabo amahera arabingere bigenze umushaka ndayivuza amara presse n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera ntera abanyagihugu ngo batereye kuba kazone umva hamwe hariyo n'amahera zablaterera ayava mu n'ayandava hejuru kamera umva mu mwanya iyo pete ibipanze gute mu gihugu iyo ni example amahera tuze kubaka amazone ubundi nawe nayavuye hejuru aje kubakira amazone yavuye no muri abakora igihugu ati ibyo ni byashyize ku mugaragaro n'uwo bijejwe wa mbere ivyo ngo tuvuga ngo tugere twandike strategie dute ko nakora ibisho gutyo ari bihereraho ikintu cyobora kigira gute kica kikwereka ko après strategie akabigira ikigere haca bico bita paralysie institutionnelle c'est une analyse twose twaza paralysie institutionnelle no kuvuga iki haca bico ito kuvuga kubuza inzego kuzipariza gukora izo nzego tubona ndazihereko utwera nk'inama nshinga amateka to parlement shiba wateka nkingiza amateka ibi biriko biraba byose nijya ari baradushiraho commission d'enquête parlementaire banquete
berekane ati abashikiranga cyangwa ibyo leta byononekaye nibi baze gusohora icegeranyo. Jewe ndateye akamo umukuru wa Sena honorable kubagwa jewe ndira ko guca ni vyiza tumva yuko bagenda bakahagira gute ne uruhara rwabo sokuza gusa kumvira ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabye kwirondera abahinga babafasha kugira enquête n'abanalize bagasohora icegeranyo. Turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize nico tukuzo turabona banza kumviriza umengo barumvirije barababwiye biraheze no jewe la fois prochaine ntumvise Perezida wa Sena yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire ivy'amazone byose n'ibikene byagenze. Iyo ni paralysationnelle bayibujije parlementative no rien faire. Naho vyakabaye ivyo yibaye utabona de commission zivuga ati reka turamenyeshe le ministre twabonye ibi. Hano ko cyabigenda. Gouvernement na gouvernement uri kora gouvernement premier ministre nibiki ibijya twari ko turumva ari kararevera ministre des finances ça date de passer nivyo muri 2024 2025 date de passer none mu misi heze l'actuel président du Sénat yasubira mushikiranganje wa mbere benga byazi yatwara leta est-ce qu'il il vient de la prendre ari hajya kubera atwara Sénat non ya ikintu cha cohérence. S'il vous plaît, je turakira biyo cohérence kandi abantu bose bona barabona ingene impunzi ziko zirakora yuko ari impunzi ipare justice unona amadosi yose avugwa n'iryari urabona justice itangura gukora sako justice iri kazi kayo ni sibo butungane mugabo turika twavuga mu butungane bagahaguruka bakabuvuga ubutungane kinospa kugira enquête no gufata abantu ku bintu by'intuze ngo bahanze gute ndaguha karo nk'ibyo mu mazone ama infraction arimwe muri inkika yo ku mazone infraction ubwa mbere nzonera gitabo dorite contre la corruption yando kimarasiza hajya loi anti corruption itegeko rigwanya igiturire y'igihugu muri byabaye harimo d'abord favoritisme ihaba gushaka ku myaka 5 y'umunyororo. Favoritisme no kuvuga iki amasoko yatanzwe bidaciye mu muco bayahaye nde uwo bayahaye higanwa ryabaye ryangiki iki kiri mvuze NDIKUMANA agikoze tegeko rwanya igiturire gigihugu ngiri harimo ico bita favoritisme iri ngaha pini jusqu'à 5 gushika ku myaka 5 sinoke imyaka 5 y'intuze yo gupfunga iyo ni infraction irimo iyindi irimo ni détournement de fonds publics amatungo acanye n'uguraje amahanga ni ihanwa kuva ku myaka 10 y'umunyoro gushika ku 20 iyindi ya gatatu harimo concussion gutoza amahera mu bantu kandi uzi yuko iyo perception atari yo aramakosa urazi ko amazonda zubakwa bije yateguwe wewe uza gutoza amahera nkandi onondoki ngiyire harimo infraction twa concussion harimo kuva ku myaka 10 gushaka ku 20 izi gitabo cy'igihugu utemera amategeko y'igihugu nindi kuva ku mukuru w'igihugu shkanse ngatemera amategeko y'igihugu tuze turabe ibikurikira izo ifa tuzora ico bazangetako asa amategeko y'igihugu yabaraho nishiriyeho dakoro canke abandi bempoje turaba amategeko y'igihugu yatowe nyene y'igihugu ikibago cyo n'izantuze zambe izo ngo za Cour des comptes ngo inspection générale de l'État izo zaboshwe kera nk'uwo baza ati monsieur de la Cour des comptes
wogira enquête kuri ya mahera yagiye mu makomine yo kubaka amazone erega nicajejwe tuzogusaba raporo wihereze n'amashinga amateka. Il faut faire fonctionner les institutions z'igihugu. Niwo muti w'ukiza igihugu. Faire fonctionner les institutions de la République. Gukoresha inzego z'igihugu zigakora. Ibisi je sinko nango ni parcelle biza kubikora. Oya. Cour de compte genda ukora ivyo onye kwizagiye amature kuri kurabikora. Eho nayo tabikore. Hari n'amashyushyo ministeriel me mari nabijya bavuze ngo amaroration hagati ya umunsi umushiranganje weka cya leta aza kuvuga hanyuma kabunda caza gukontradiza baratwara byumvise bo muri famille nibisa kuja muri defensive nibisanzwe kavuga ati ngene biko genda ariko none base none nta institution independante contre voir cyo gusa tuha icegeranyo ca vrai ubukude ko niho tubwiye ayo maroration ingena meze canke zo ikatwereka ati cetagize enquête bimeze uko professionnel canke audit independant ikatwereka ngene bimeze kajya n'ubutungane bulisanse guca bigira n'ama enquête yabo uko muri independant de l'exécutif ubutungane si pouvoir exécutif ni judiciaire. Aho ni ikibazo rero ikibazo kiri ngaho ugacugenda rero umuntu uze no mu yandi ma institution ntuze specialize nk'ibi vya OBM usanga zanditse n'ama singa kugira kurikira ibintu ari nk'ibyo utaruka ugasanga biragora ugasanga biko bikorerwa hejuru wowe ugasanga ayo mategeko nyene maranti korisho ndababwiye ari ngaho azo ayo ma infraction ndababwiye ko araha bahugira kurikizwe niki nikibazo hariho bimwe vya declaration de biens biri ngaha urumva bikurikizwa muri bitegekete ko niryo ribivuga n'abategetsa kubikora atwodondagura n'abamustane n'abande bose byanditsa loi séparée de postes politiques et postes techniques gyote kuri ngaho aya makode de marché public mva baraho amakode foncier araho kabije amaparcelle biko biragenda amakode minier araho mugabo Figo twareka amakode minier n'amategeko ngo navuga amakode forestier mugabo ingene abantu bagenda kwiha amashamba bagira iki amakode yose abari ngaho ntuzi amategeko izo rero ntuze gusa zigira gute bica bigarukira ikindi cyo hinduka kugira iyo paralysé de insolidere iciba nibi vya usanga ariko aragira ikintu bintu za mu nzego ugasanga ariko arahabwa abantu akaza batabishoboyereze incompetence ibyo bintu rero byo kudashira mu cyo ngabe competence ubone abaronka akazi nyene professionnel abishoboye afite experience byo birakunda kugorana ivyo bi paralysé institution ko insimaze kufisa abantu batabishoboye kishaka ibikibazo kigira kabiri haca bacafusa amayirarshi yirashi no kuvuga yuko ugiye mu ntwenge za leta usanga n'umuntu w'umusebartene yumva ko bakomeye gusumba umutwara kubera yazanywe n'uyu yagize gute ari wari hemfri ugasanga ni kibazo agize raporo itariyo bikagora ku murepimanda n'ibiki basike na yeraje n'ikintu gikomeye gikurikizwa n'amantu zire n'uburyo budakwiye za cour de compte kugira zironka uburyo buza kugira market makomine ega nese bihaye ntuyihe uburyo bukwiye ntuyihe ibyangombwa abantu bakoze birwa bicaye heze ngo bakore kandi bategeza kubaha uburyo ngo bagende babikore ico uri kuravuga rero uyu mwaka rero twavuga tuti uyu mwaka rero tubone ku bintu concret iyo corruption dénonciation ibeho umaragize corruption none bagaza bariko barabiruka ko bagira gute ngo menace de mort n'ibiki iki gihugu gaye mu kuvugisha ukuri tuzohera 60 dari ukuvugisha ukuri ucubaga tugira barasa seseka icyo gihugu cyo uwo muvumo icyo gihugu cyo kwamana ngo imvuga kuri kuva kuri gwa gasore ba ndadaye uvuze ati twikukira ukuri nguka ati dusaze gutyo nandadaje ati demokrasi kuri demokrasi nayo ntwari bera buri ntwara ati amaraso tugira iki gihugu yemwe nyene nuko kigiye kubaho oya kame kangu uyu muvumo tuzokira gute none ubwice tukadukura gutyo none abembe n'imana bazi ko imana ibubona
Bo ibyo vraiment la dénonce za kuba cyo gituma kugira dukira abantu buvuga kugira gute nabandi bashikiranganje sonde de nabantunze nababita ngwiki naba serviteur naba serviteur hari umushikiranganje ministre ni uri service de citoyen ko kwambata permis de finance ibintu bitagenda bikavuga abana bwira abantu bikosora kandi yavuze ikintu ciza je naramukunze ministre de finance naramukeze nyimba nyumva yavuze ati ni kugira abantu bikosora ibintu twobigumamwo tubivemwo mwene tuza kwita mu manga tuhabona kandi tubona ko iyo nzira ari mu manga turanyine natwe twukira ibindi rero ibihinduka biboneke ubuzeye ubutungane bukore ibi byo kuvuga ngo discipline budgetaire rero cyane nazo bizohera mu mwaka 2026 bitangwa nabi nawe tubitega amaso yama projet horo budget azohera yama projet usanga 10% projet zizo zirandagata zika 10% ya execution ngo muri amafaranga duhomba abankije yo gusura ngo wakaredi nyene biriko biragenda none tuzamukore ni projet hose ari kudindira no kudindira bihinduke basi ibyo byose bijanye na n'ivy'amadovize n'igitoro na provision y'igitoro vraiment ubu dusa twara 2026 kwa provision Burundi gitoro ayo madovize ari karijira inza ha bavuze ko berbi zigura none ayo zirihe amahera yari ibwo butare bariko barashora rero nibuzi amafaranga berbi twereka guverinoma batumaze kuronka bagafasha igihugu 2026 bikava mu nzira liberalisation mu gitabaranze ko bategeza ku liberalisation secteur ya importation de carburant abantu bakibiza igitoro kikabikidaza impamvu rupora abantu bagumamo ndeme ibyo bizohinduka tubitega amaso ibyo by'amadovize ingera bakareka abantu bakinza amadovize abantu bose biza amadovize ma exportateur abakora ibogwa hanze arundi bakorera hanze abarundi bizina mu gihugu nakora ibogwa hanze amadovize yinjire turakimiye nawe leta rero ayukura mu nzahabu nawe yazane niko igihugu izokira liberaliza abantu binjiza imitahe bazana imitahe bagiye n'abarundi ubwiwacu ushoreka ikintu hanze yinjiza umutahe ufise projet yagiza amadovize yinjira uri mu export ugakora hanze kiraka amadovize yinjize mu gihugu sivyo none yinjiza mu gihugu tukize mugabo nawe leta ibivyuko amayempo abexport hanze yaje agaca yinjira mu gihugu bamwe basanga export hanze amarakase twaje gusohora hanze ugasanga yasohoka hanze agize gute ni menshi hagasohoka hanze mugabo ibintu nivyinjira iyo perte double twoyikira gute urumva ni bigiye guhagarara ayo madosiye yose byose umwaka tugira turabe iyo lite kontra kuri biso izo dosiye z'amazone tugira turabe rero leta kigireze ikoreko ibi byose ni muri 2026 turabe mugabo ntitugume ngo ibitabo twanditse turabe ibikorwa nyezina bituma duhinduka hanyuma ari kintu cyo kugira inkoze indongozi mu bisanzwe nujya mpunze yaratanze ikiganiro gikomeye nuko atagira abangisinze ko abantu bamwumvise neza uyu mupatiri yitwa Diedon yaravye ati mwebwe mwandongozi kuva hejuru gushika hasi nimwe muhari ibyo muri ko ivyo mwategeza gukora mutabikoze nta wundi aza kubikora ni kudo opportunity nini uri mushikiranganje muri buramatari uri nde cyangwa muri uwo mwanya uva ku mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere uri utabikoze none bikorande ko batazaza gusubirira urwo cyangwa bagire gute umva utabikoze bikorande ngiweho agenda hamwe ajya mu musanga namara kwa rwanda antene mido guverinance yuko bacaye bitabana ati udo yudashoboye ibintu giriki ubu ndashoboye ibintu giriki ucutanga imihoho hajya nico bashatse kubwira ijyane flexion bijyane yabutise ati wewe ubona kutabikora kandi ukabona utobikora kandi ugacubona vyopfa inda havero hazo undi abikore ijya niyo strategie de leadership universelle niyo
ntukibohere mu bintu amabanga yose ujejwe kandi ubona yuko ibyo ariko urabikora kandi utabikoza atawundi aza kubikora umwana nukaguma utari kurabikora we ati mwishwe n'uwagize gute mu kirundo cy'ababa cyabitagwa iki ngiyo wishwe nuwo gukijije ubugowe hafite uwo hanze amaso ko ari wagukiza niwe aciye ndiwe nuwo nkijije musa indongozi nuko indongozi ariyo yose uri bwikomine utwari komine ukaba uri kuragira gute donka ngize batuti turiwe uwo dukijije yaje kugira dukize mugani waturi none wumva degati zongara gute nibazo yuko ndiko turajara abantu boshobora kugira kuye gusezisa kuko hamwe abantu sinze ko kubana agashavu canke ama emotion simpamwe abantu iyo bari kubabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereke abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke ngo none bakweretse wewe wakoze iki ufite nzego wewe wakoze iki c'est dans ma émotion ngo batwereke none wocugira iki wewe ufise uruhebe gukoresha kugira wasi none baza kubafata wewe bazabura manda dare wewe ugira iki ubaranye n'icyo bakoze iki ni ukuvuga yuko urwego rufise uburyo n'inzego zo kubakiza Uburundi ni urwo rwego rukomeye nyine c'est l'exécutif ugira urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihugu bavuga ngo ruhana abantu barugoye mugabo badakogwako twaba dusigaranye iki leta tuba dusigaranye bikingiwe nande nukuvuga abo ariko baragorana bavugwa nabakorera inyungu zabo mugabo leta twaye irihari kugira ikirindi inyungu zabo kwisonga rero hari izo zongozi hari umukuru w'igihugu harabashikiranga umushikiranganje wa mbere hari none izo nzego zo hejuru rwego bavuze ngo hari abantu barugora kabisa naruvise na president Domitien Ndayizeye mukayo muriko muratembere kigarara ngo betwereke none president Ndayizeye bakoze iki wewe afise quel pouvoir pour abo bantu oya tuve mu abayemosi nyakuwa president de la republique bakora niwe wengendaho nta n'uwundi wese avuga ngo batwereke nadatashoboye nta n'umwe agishoboye icyo kintu icyo ni wenyene president de la republique ni ugishoboye kandi amategeko y'igihugu arabikuraho ari uburenganzira bose aragwera uburenganzira inzego zirahari zirapanze bikore rero tugira amahoro.